imana nawe izoguhindurira. Sifa kwa Yesu. Bene data, ibintu birahinduka kandi imana izobihindura. Yesu nashimwe, ivyo ndavyizeye. Haleluya. Icabakingira cabavuyeko, ariko tweho uhora hari mu ruhande rwacu, ntacyo mubatinya. N'iri jambo ry'Imana tugomba twinjirane muri uno mwaka. Yesu nashimwe. Iri ni jambo ry'Imana. Umuririmbyi yavuze ngo ukwizera kwacu kurahamye pe kuko gushinzwe ku ijambo ry'Imana, kandi ivyo na Satani ntashobora kutunesha dufise isezerano. Yesu nashimwe. Turiko turatanga amashimwe, turiko turaririmbira Imana ivyo yadukoreye. Imana yacu iragaheza giko yadushikanye uwo munsi. None dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi. Dusome Zaburi ya 40, duhere ku murongo wa mbere turashikana no ku murongo w'8. Zaburi ya 40 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Zaburi ya 40 dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze kuri 8. Dusome mu izina rya Yesu. Narorereye Uhoraho nihanganye, antegera ugutwi, yumva gutakamba kwanje, kandi ankura mu bwobo bw'amahonero no mu ishayo y'ivyondo. Ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intamboko zanje, kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje. Niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye bizigira Uhoraho. Hahirwa umuntu ashira ivyizigiro vyiwe kuhoraho, kandi ntahindukirira bibone canke abizimagiriza mu binyoma. Uhoraho Mana yanje, ibikorwa bitangaje wakoze ni vyinshi, ngo nivyo wiyumvira kutugirira. Ntawogereranywa nawe, ntugomba kubidonda no kubivuga birenze uko vyoharugwa. Ibimazi n'amashikanwa y'ifu ntivyaguhimbaye, amatwi yanje urayazibuye. Ibimazi vyoshejwe n'ibimazi vy'ivyaha ntiwabigomvye. Mperako ndavuga nehe ndaje, mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe. Mpimbawe no gukora ivyo ugomba Mana yanje, mbere ivyagezwe vyawe biri mu mutima wanje. Twongereko amajambo ni Dawidi. Twongereko turabe inzira Dawidi yari yaraciyemo zimwe zimwe. Dusome igitabo ca Samueli ca mbere igice ca 22. Turasoma aho duhereye ku murongo wa mbere. Samueli, igitabo ca mbere ca Samueli ibice 22. Dusome duhereye ku murongo wa mbere. Dawidi ahungira i Adulamu. Nuko Dawidi avayo arahunga aja mwisenga ry'i Adulamu. Bukeye bakuru be na bene wabo bose bavyumvise baramanuka bamusangayo, kandi umuntu wese yari mu magorwa, nuri n'umwenda, nugendana imyidogo, bakoranira kuri we aba umukuru wabo. Nuko abo bantu bari kumwe nawe bari nk'amajana 4. Bukeye Dawidi aja i Misipa h'i Mowabu, asaba umwami w'i Mowabu ati, ndakwinginze wemerere data na mama bimukira ino babi wawe, gushitsa aho nzomenyera ico Imana izongirira. Nuko abashikiriza umwami w'i Mowabu babiwe igihe cose Dawidi yamaze mwisenga. Bukeye uvugishwa n'Imana Gadi abarira Dawidi ati, reka gukomeza kuba muri iryo senga, rivemwo uje mu ntara y'Ubuyuda. Nuko Dawidi avayo aja mu kibira c'i Hereti. Yesu umwami nahabwa icubahiro. Reka twongere dushime. Mana nkuru vyagiye mw'ijuru,
nanje ndaguhimbaje kuri uno munsi unshikanyeko. Habwa icubahiro ishengero ryawe warikoranije. None ngira Imana agira iteze ico ribwira. Ndi umushumba w'imburakimazi Imana, kandi nta muntu n'umwe yosigura ijambo ryawe nk'uko avyigombeye. Ndasavye Mpwemu Yera aza asigurira ishengero ibirikwiye muri iri mpera z'umwaka. No muri uyu mwaka ugiye kuza Mana, uhishura ico ugomba ku muntu wese, maze wihesha icubahiro. Urakoze kubikora, akaba ari wowe wihesha icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. N'aya majambo tumaze gusoma, Imana yanshizeho umutima muri iyi mpera y'uwo mwaka, iyi Zaburi ya 40 yo gutanga ishimwe. Uyu yari Dawidi, ariko arashima Imana, hashima umuntu yaciye ahantu, hashima umuntu yabonye ibibazo, umuntu yabonye amageragezwa. Uyu nawe Dawidi yari yarabonye amageragezwa nk'uko twabibonye. Mugabo wari umunsi wo gushima Imana, wari umunsi yishuriweko. Aravuga ngo narorere y'Uhoraho nihanganye, antegera ugutwi, yumva gutakamba kwanje, ankura mu rwobo rw'amahonero no mwishayo y'ivyondo. Washira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje. Uyu ni Dawidi ahawe ishimwe. Nkuko natwe dufise ishimwe kuri uno mugoroba, sivyo? Natwe turafise ishimwe. Aho umuntu wese yaje ngaha arafise aho Imana yamukuye muri uno mwaka. Kuko abantu bawutanguye saba bonyene, hari n'abandi bawutanguye batawuhejeje. Yesu nashimwe yatuzigamye. Yesu yarakoze. Hari abantu baciye mu bibazo bitandukanye, hari abantu baciye mu ntambara zitandukanye, kumbure nk'izuyu umusavyi w'Imana Dawidi. Abantu bakiriko baraja mw'ijuru, ijambo ry'Imana yobu yavuze ngo umuntu akiri mw'isi aba akiri mu ntambara. Kandi niko biri, umuntu akiri mw'isi aba akiri mu ntambara. Mugabo ku Imana itanze, aleluya, umwaka ugahera, Yesu nahabwa icubahiro. Turashimiye Imana. Dawidi yari yarabonye amakuba, twasomye bikeya mu vyo yaciyemwo. Aha muri iki gitabo ca Samweli twabonye Dawidi wahungira ahantu hitwa i Adulamu. Yari mu mageragezwa, ariko arahunga Sawuli. Yari mu bihe bigoye, yari mu bihe biremereye, arahungira muri Adulamu. Ngo agenda ahantu mw'isenga. Si ikintu coroshe gutaha mw'isenga, si ikintu coroshe gutaha mu bugaragwa, si ikintu coroshe utazi ibihava bikubako mw'ijoro. Yesu nashimwe. Ngo aratahayo, abo mu muryango barumva ngo Dawidi ngo yahungiye Adulamu, mugabo bari bamuzimwo ikintu mu mutima. Yesu nashimwe. Ngo haca hakorana abantu ngo baduga iyare. Abantu bameze gute? Ku murongo wa 2, umuntu wese yari mu magorwa. Umva abantu Dawidi yarimo muri iyo misi. Yesu nashimwe. Ngo abantu bose bazi ko bari mu magorwa, bati ndaduzi iyo Dawidi ari. Yesu nashimwe. Ngo hari n'abantu bari mu myenda, baravuga bati na jewe ndaduzi. Yesu nashimwe. Ndagiye kuba mwisenga Dawidi arimwo, aharindiririye Imana, nanje ndayirindirireyo, izodutabarana. Yesu nashimwe. Ngo hari n'abantu ngo bagendanye imyidogo bose barakorana. Murumva ivyo bintu Dawidi yari yikoreye, nizari indirimbo. Yesu nashimwe. Yaramagogwa, yaramarushwa, ngo yari imyidodombo. Abantu bose wa mwaka bari mu marushwa, ngo bashika nk'amajana 4. Baravuga ati tuduke mwisenga Adulamu. Baca baradugayo. Aho hantu Imana irahazi. Yesu nashimwe. Baradugayo, sinzi ukuntu bifata. Sinzi ukuntu bifata ku murango, sinzi ukuntu bifata mw'ijoro. Mugabo birumvikana ko atari ibintu vyoroshe. Hanyuma Dawidi ngo aragenda avuga ati ndagiye ndindirire Adulamu, ndagiye ndindirireyo, sinzi ico Imana izonkorerayo. Barindirirayo biteze ico Imana izobakorera. Imana nishimwe. Imana iramusangayo. Baragenda baramubwira, uyu muvugishwa ni Imana. Aravuga ati reka gukomeza kubi Adulamu, va muri iryo senga duga i Buyuda. Yesu nashimwe. Imana yari yemeye. Igihe cyari kigeze, isaha yari igeze ku
umuntu ava mu isenga akaduga gutanga ishimwe hari i Heburoni i Buyuda. Yesu nashimwe twaduze. Natwe Imana ibyo yadukoreye. Hariho abantu baciye mu bibazo bikomeye, hariho abantu baciye mu bintu nk'ibi Dawidi yaciyemo. Ndaza hariho abantu bicaye ngaha bavuga bati iyi Imana itaza wa munsi simba nararaye. Yesu nashimwe. Hariho umuntu yazindutse atacepfo ca ruguru atazi ko abana bahava barya mugabo agizajya abona haraje amahera tugenda usume raba. Yesu nashimwe. Aca aragenda arasuma bararya bariko barabirya barashima Imana ati umunsi turara mwisenga Imana yarakoze. Hariho abantu bavyukanye amakuru mabi muri uno mwaka bavuga ngo utazanye wa mwenda urapfunga uyu munsi ngiye kuzana polisi muga ntiyawurayemwo. Yesu nashimwe. Hari abantu Imana yatabaye bazindutse kwipimisha hanyuma bagaragara ko yangwara urayifise mugabo none umunsi bari ngaho rapa. Yesu nashimwe. Imana yacu yaratuzigama. Mbega twotanga ishimwe ku Mana yacu, dutanga ishimwe. Yesu yaratuzigama. Hari ibintu byaduhiza by'ubwoko bwinshi. Wewe wahizwe na kimwe ubyahirwa n'ikindi ubyegarukiye hariya aragenda hari nk'ahantu hameze nk'umugogo w'amahonero ata muntu yamuraba avuga ngo ninda gutabara mumwe wese yararaba kirenganira mugabo uracyariho. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Kuko turafise Imana bakundwa ba Yesu. Uyu mwaka uraheze kandi n'ubundi uzohera. Yesu nashimwe. Uyu uraheze n'ubundi uzohera. Dawidi aravuga ngo Mana uranzibuye amatwi. Sifa kwa Yesu. Aha yari amaze gushika baramwimikisha amavuta ati ubu rero uri umwami. Haleluya. Ibintu birahinduka. Yesu nashimwe. Ibizohora uko vyamye. Aravuga ati Mana ibikorwa bitangaje wakoze ni byinshi cyane, nibyo wiyumvira kutugirira ni byinshi. Hariho ibyo Imana icimba kutugirira. Nimba warabaye mu magorwa uyu mwaka Imana nawe izoguhindurira. Sifa kwa Yesu. Bene data ibintu birahinduka kandi Imana izobihindura. Yesu nashimwe. Ibyo ndabyizeye. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana nitwoteba cyane. Dawidi aravuga ngo Imana uranzibuye amatwi. Siko? Arumva turanzibuye Imana. Bahora bakumbwira mugabo ndakwiboneye uratabara Mana. Imana yaradutabaye. Guharura 14 twasoma ijambo ry'Imana umurongo w'8. Fata umwanya muto n'umwanya wo gushima Imana. Guharura 14 dusoma amajambo makeya turangiza uno mwaka turiko turajabuka kandi twawujabutse. Dusoma ijambo ry'Imana guharura 14 umurongo w'8. Aravuga ngo uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu kiduhe kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo nimugararize uhoraho kandi nimutinye bene ico gihugu. Tuzobajya bwa mutsima icabakingira cabavuyeko ariko tweho uhora hari mu ruhande rwacu ntacyo mubatinya. Niri jambo ry'Imana tugomba twinjirane muri uno mwaka. Yesu nashimwe. Iri ni jambo ry'Imana. Umuririmbyi yavuze ngo ukwizera kwacu kurahamye pe kuko gushinzwe ku ijambo ry'Imana kandi ibyo na Satani ntashobora kutunesha dufise isezerano. Yesu nashimwe. Yatuzigamye n'ubizotuzigama. Aba bari Abisirayeli bari bamaze guca mu bibazo bitari bike nk'uko mubizi. Aba Bisirayeli bari barabaye mu bihe bigumye nk'ibi Dawidi yaciyemo. Bari muri Egiputa, bari hari i Gosheni, Imana amaze kubakurayo. Bari barabonye Imana nk'uko nawe wayibonye cyagi kandi n'ubushishikara kuyibona. Yesu nashimwe. Farawo amaze gukomantaza umutima, Imana ikora ibitangaza byinshi. Abisirayeli bariko barabiraba, sivyo? Yari kwirabazibura amatwi. Yesu nashimwe. Imana
irarungika amazi yose ahinduka amaraso mu gihugu cya Egiputa. Mugabe Gosheni harazigama. Imana irahindura, Imana irazana ibibugu birajya abantu, birajya ibitungwa muri Egiputa. Mugabe Gosheni barazigama. Yesu nashimwe. Imana irazana imibu irajya abantu hariya muri Egiputa. Mugabe handi Gosheni Imana irahakingira. Yesu nashimwe. Hariya abantu bayo Imana irazana ngo sibyo ibihute biraza biratera Yesu nashimwe. Birajya abantu, umuntu wese yiyagazaho yihambye. Mugabo iGosheni ntihakoze na kimwe. Yesu nashimwe. Abantu b'Imana, Imana irahindura ibyago 10 murabizi, kugeza aho abana b'imfura bose bapfa. Mugabo muri iGosheni haragira gute? Harazigama. Yesu nashimwe. Baje guturimbira ngo hahigwa. Haleluya. Ihanga rifise iyo Mana ku Imana yabo. Niyo dufise natwe twawumaze n'ubundi tuzowuma. Yesu nashimwe. Iyo abazigamira ituzigama, si Imana yabo gusa ariko ni Imana yacu. Yesu nashimwe. Mugabo umwana w'umuntu muri we hari ibintu by'intege nke bishoboka nawe kuno mwaka uheze waciye mu ntege nke nk'izi. Baragenda bamaze kuja ku kiyaga gitukura, bamaze guca mu bugaragwa bakajya manu. Imana igakorora manu umuntu atigeze kubona, umuntu wese akavyuka yiyegeranya ivyarya. Imana ikazana inyama, ikazana inuma, umuntu atarazi ko yomwizanira ngo mbaga. Yesu nashimwe. Imana igomba kugaburira umuntu. Haleluya. Rema ntuzopfa, ukaba uri mu ruhande rwayo izokugaburira ngitsima yaguhaye umuntu. Yesu nashimwe. Niba yaguhaye umuntu uzorya. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Baragenda barajabuka na Yorodani, baragenda barashika n'ahantu bene data bagira bashike mu gihugu c'isezerano, ahantu igihugu c'amata n'ubuki. Baravuga ati genda mutati. Sinzi ko ari erere yabaye, sinzi cabaye icarico. Mugabo umenga uri kurasoma iyo pfuboreka kugenda. Yesu nadufasha. Bamaze kugenda, umve Mose yari batumye kugenda murabe ngo bajya abantu ko ari abahizi ngo canka abanyantege nke. None reka baje bavuga ati twabonye ari abahizi. Kuko yabatumye ati murabe gusa ko ari abanyantege nke canke ari abahizi. Yesu nashimwe. Baragenda baratata igihugu. Murabe ko cera canka ari igihugu c'ubugaragwa. Murabe ko hari ibintu vyiza canka ari ibintu bibi. Murabe ko abantu bibigatanya canka ari utuntu twonze. Bari ko babishira mu mubiri. Wamenga niwe azobagwanya, wamenga kunesha no kwinkomezi zabo. Mugabo bataye ivyizigiro vy'Imana. Hinge bashikeyo rero baravyihweza. Yesu nadufashe. Baragenda basanga ngo ibintu vyitwa abanaki. Ngo bavutse ngo nibigatanya, vyavutse ko bigatanya. Yesu adufashe. Bararaba abantu bari muri ico gihugu ngo nibigatanya, vyavutse ko bigatanya. Ngo bitwa abanaki. Ati tunabaravye bo turigata. Nta nuwo aja kubatera. Mose ivyo wadutumye garukiriza ngaho. Abagabo 10 barakorana ati Mose, ibintu wadukoreye kudukura hariya, iyo tuma tubwiye tukisubirirayo, ahubwo dutoreho dusubirana inyuma. Yesu nadufashe. Mugabo sifa kwa Yesu. Ukwizera kwacu kurahamye pe, gushinzwe ku ijambo ry'Imana. Abagabo bafise uwundi mutima. Umuntu yitwa Yosuwa na Kalebu baravuga bati mwakoraniro mwe ntaco murira. Haleluya. Ntaco murira. Umviriza tubabwire ivyo bintu bavuze. Abantu b'abahizi bariyo, ibigatanya biriyo. Iki gihugu twakibonye gitema amata n'ubuki kandi kirame vyamwe. Henga ibintu bitwabizanye. Sifa kwa Yesu. Bari bazanye ibintu vy'amamodeli kugira ngo berekane ko ari ibintu biryoshe. Mugabo bisanga abantu bari mu ntege nke, abantu bari ko bararira, abantu barambiwe n'ubugarago. Yesu nadufashe. Mugabo Mose Yosuwa na Kalebu baravuga tumvirize. Haleluya. N'uyu murongo Uhoraho
tumuhimbaye, umviriza, azotujana muri ico gihugu kandi azodushitsayo, azokitugabira. Kandi aba barya abantu mwabonye z'ibigatanya tuzobarya bwa mutsima. Yesu nashima, tuzobarya bwa mutsima. Atumviriza ijambo kuko icabakingira cabavuyeko, ariko natwe uhora ari mu ruhande rwacu. Yesu nashima. Dawidi aravuga ati, Imana uranzibuye amatwi, yo nanje mwumve ngo mpera ko ndavuga ngo Mana yanje ndaje gukora ivyo ugomba. Yesu nashima. Ninde yumva hari ibintu vyamugoye muri uno mwaka? Ninde yumva hari ibintu ashikanye kuri uno musi vyaramugoye kunesha? Ninde abona ati ibi bintu vyarambereye ibigatanya, ibi bintu nabibanyemo nidodomba, ibi bintu nabibayemo ngowe mfise amagorwa, mfise amarushwa, meze nk'umuntu ari mwisenga? Uyo muntu niyo musi ahaguruke. Yesu nashima. Tubwire Imana uwo musi irahindura ibintu. Yesu nashima. Imana iriho kandi arashoboye guhindura. Yesu nashima. Mugabo ngira isezerano Dawidi yaciye avuga ati, Mana kungiriye neza, nkabona ibitangazo wakoze, nkabona ko ibintu bindenganye, nkabona ko nabivuye imbere, nukuri uranzibuye amatwi, ndumvise. Kuva uyu munsi umviriza, ngomba nkora ivyo ugomba. Sifa kwa Yesu. Ngomba nigana no gukora ivyo ugomba. Uyu mwaka mwana data ngira isezerano, Imana yiteguye gutabara kandi Imana yiteguye kuguha umugisha. Mugabo ngiki kintu umuntu akwiye kwinjira nayo, intambara ntizibuzeyo. Yesu nadufashe. Umve, intambara ntizibuze muri uyu mwaka tugiyemo. Mugabo uhora azotuneshereza. Ndiho ariho. Haleluya. Yitwa ndiho, aba agumaho, yitwa uhoraho. Yesu nashima. Uyu yatuneshereje mu mwaka uheze, n'uyu mwaka azotuneshereza. Turizeye neza, turashikamye muri ukwizera. Namba tumuhimbaye azodushitsa no mu gihugu. Haleluya. None n'aya majambo y'Imana, mbega wumva umuhimbaye? Uyu mwaka uheze uhimbaye uhoraho? Mbega wumva umuhimbaye? Yesu natugirire neza. Jambo ry'Imana riravuga ngo mwahamagariwe mwitegemvye. Wariko mwitegemvye wanyu ntimugire urwitwazo rw'akameremere. Sinzi, birashoboka ko kameremere kakutsinze kenshi, birashoboka ko wagwanye n'icaha iminsi myinshi, mbere no muri izi mpera z'umwaka kikaba kiriko kirakugora, kikaba kikiriho. Ugomba uteye Mana, naho ndangije umwaka ndagwaye. Yesu nadufashe. Ukavuga uti ndagwaye. Umuntu yumva ko agwaye muri izi mpera z'umwaka, atagomba gutibukira mu wundi mwaka kigwaye, ahaguruke yiyereke Yesu. Yesu ariho. Formule ni imwe, n'ukwizera ukatura, ucukira umwuka ukaronka agakiza. Yesu nashima. Umuntu wese yumva adashitse, yumva ariko aratambuka muri uyu mwaka, umugabo yumva intege nke, umuntu yumva ivyaha, umuntu yibuka ivyamutsinze, umuntu afise ivyo atatunganije. Mwene data haguruka wiyereke Yesu. Niwe munyenkomezi, niwe azotuneshereza. Mugabo azoneshereza abantu bamuhimbaye, azoneshereza aba bantu bagize gute? Bamuhimbaye kandi bariko barakora ivyo agomba. N'aba bantu Imana igiye gutabara kandi izobaha n'umugisha. Yesu nashima. Ninde yo kuyereka Yesu? Muhagurukiraho muri umuntu wese. Imana yacu irafise amatwi irumva, iyaremye amatwi irumva, upfa kuyibwira gusa iba yavyumvise. Kandi n'imigabo yo mu mutima, ukagira imigabo yo kubivamwo, ukamugira imigabo yo kubiheba, Imana iba yavyumvise. Iyereke Yesu. Tugira dufutisha amateka mabi. Haleluya. Tugira dufutisha amateka mabi. Bimwe vyagutsinda. Uyu munsi ugatubwira tuti Satani twari vyawe. Haleluya. Twari intege nke zawe. Ndatibuke mu ndi mwaka w'inkomezi. Yesu nashima. None reka dusaba ko zibimana, Pastor Deo aca sengera umuntu wese yumva yotunganya umutima agatambukira muri uyu mwaka nezerewe. Kazi. Turagushimira Imana nzima, turagushimira urukundo rwawe n'igitangaza, kuko wamugirira neza abantu bose baza kuri wewe, abantu bose bari mu mibabaro, abantu bose bari mu bibagoye, abantu bose bahungiye kuri Kristo,
ca gitandara ciza c'ubuhungiro bukomeye, ca gitandara umuririmbyi yavuze ngo gitandara reka nguhungireko, ca gitandara catumenegwa, ca gitandara amazi ava muri cakiza, amaraso ava mu rubavu rwawe yoza icaha cose. Iwawe abantu bararuhuka bakaronka amahoro, bakaronka umunezero wo guharigwa, bakaronka umunezero wo kuronka ahantu h'amahoro, ahantu ho kuruhukira. Turagushimiye Bwirukiro, abari ahantu hameze nk'isenga, ahantu Mwami h'ibibazo byinshi, uno mwanya Mwami ubakureyo bagende bashima, ubagira abami n'abahereza, ubagira abana b'Imana, kuko bafise Imana ihambaye, Imana itanga ivyizigiro, Imana ikura umuntu mu condo ikamweza rwose ikamwuhagira, ikura umuntu mu mukungugu ikamwicarikana n'abahambaye. Mwami bose baguhimbare kubw'amaraso ya Yesu, hanyuma uzoduhe igihugu co mw'ijuru, umuntu wese azohabwe kucinjira, kandi tukiri no mw'isi, umuntu wese umuhezagire muri uyu mwaka agiye gutambukiramwo w'ibihumbi 2022. Mana abona umugisha, abona intsinzi, abona amashimwe menshi yuzuye. Haleluya, umunezero ushitse. Mana abone intsinzi idasanzwe, agenda gushima. Urakoze kuvyumva, urakoze kubikoze, ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko Imana irakoze, imaze guharira no gukizirakiza. Uyu mwaka turagomba gusenga Imana ikize uyu muntu yumva agwaye, dutambukire mu mwaka wundi tunezerewe. Kandi Imana niyo kwizerwa. Umuntu yumva intege nke, umuntu yumva agwaye, ahaguruke yizeye, ahaguruke yiyereka Imana. Kandi n'uyu muntu ukwizera kwagoye muri uyu mwaka uheze, dutanguranye ijambo ry'ukwizera, naho intambara ziriho tuzonesha. Yesu nashimwe. Mugabo urashobora kuba ukenye ukwizera, urashobora kuba ukenye uku kwizera, uhaguruke wiyereke Imana. Duce dusenga Imana. Uyu mwaka Imana izoduhezagira, kandi Imana izotugirira neza. Reka duce dusaba umuvyeyi pasiteri asengere aba bantu bagwaye, aca asaba umuntu wese ajana uku kwizera muri uno mwaka. Umuntu wese azohagarare mu kwizera, ukunesha no kwacu. Yesu nashimwe. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira amajambo yawe y'ubugingo ashoboye kubaka imitima y'abantu. Turagushimira ko abantu bamaze kwatura barihanye imbere yawe, nawe wabahariye kuko wuzuye imbabazi. Turabigushimiye. Turagushima Yesu ko wikoreye ivyaha vyacu hariya ku musaraba. Turagushimira ko wikoreye n'indwara z'abantu Mana. Turagushimiye aba bahagaze imbere yawe bazanye imitwaro ibaremereye. Hari abafise indwara bagiranye igihe kirekire, ariko turasavye mu izina rya Yesu, iyi tariki ya nyuma y'uyu mwaka ubushobozi bw'ijuru bwururuke busanga aba bantu Mana bari imbere zawe, kugira ngo bashobore ubakoreho, bumve yuko bagenderewe n'Imana. Indwara zikunge mu izina rya Yesu, ubongeremwo kwizera gutuma bahabwa gukira. Muri iri zina rya Yesu niho turonka Mana gukira indwara. Turagushima Yesu ko wari urejo, ni kuri n'uyu munsi, kandi ni kuzakwamaho ibihe bitazashira. Turagushima uko wabikoze, wakoranye n'intumwa zawe, kandi wazihaye ububasha, wazihaye ubushobozi. Uravuga ngo ibitangaza n'ibimenyetso bizagendana n'abizera ngo nibi. Waravuze ngo tuzarambika ibiganza ku barwayi, ngo abarwayi bazakira, abarwayi bazaba bazima, abarwayi bazashima Imana kuko bakize muri uyu iherezo ry'uyu mwaka. Mana turagushimira abafite imitwaro y'ibibagoye ni vyinshi. Mana urababona, urabazi, kuko uri Imana izi imitima y'abantu, uzi Imana amarushwa abantu bawe barimwo. Harimwo ingorane nyinshi, harimwo intambara
abantu bagenda bahura nazo, harimo ibibarusha byinshi, ariko Yesu wacu uri muzima, ni wowe utanga amahoro, ni wowe Mana ugirira neza bariya bose mu izina rya Yesu bafise imitwaro ibaremereye yabagoye ibihe birebire, ariko turibuka wa muntu wari ukariya ku kidenderi cy'i Betesda, Mana yamaze igihe kirekire ariko uhaserutse. Haleluya, wariyerekanye, waramutabaye, waramukijije, n'ubu uracyakiza. Izina ryawe witwa umukiza, ni wowe utabara, ni wowe ugirira neza abantu. Turasaba yuko utubera inyishu Mwami Yesu, twinjire muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 abantu ari bazima bashima izina ryawe, abantu bazatanga amashimwe atuhoraho yangendereye, yankoreye igitangaza, nari mfite ikibazo kiniki, nari ndwaye ariko Yesu yarayankijije, nari mfise ingorane Mana zo kubura icyo nishura, ideni nari ndimwo, ariko uhoraho yabikoze, kuko wavuze ngo amafeza n'amazahabu ni ayawe, wavuze ngo uri se w'imfubyi, uri umurengezi urengera abapfakazi, urabagirira neza, urabagirira neza, urabagirira neza. Muri ibi biganza bitaritswe imbere yawe Mana, ubushobozi bw'ijuru bwururuke, utubere inyishu, genderera uriya wese. Yesu turagusavye, Yesu turagusavye, genderera umuntu wese Mana afise ibimuremerera, afise ibimugoye, ni wowe bw'inyishu. Abantu batahe, abaje barushe batahe baruhutse, bashima Imana bavuga ati uhoraho ni Imana yacu ishobora byose. Turagushimira dutangura uriya mwaka twejejwe mu mitima, ndetse dufise n'amagara meza kugira ngo tubashe gukora ibikorwa by'Imana dukomeye turi basima. Urakoze nyakubahwa Mana ngene uvyumvise, urakoze Mana ngene ubikoze, n'ivyo tudasengeye ivyo byose we urabibona. Dusabiye gutabarwa kw'abantu, abantu bawe batabarwe, abantu bawe bagendererwe, abantu baronka inyishu, baronka amahoro, batahe bashima izina ryawe Mana. Mu ntango z'uyu mwaka hazaba amashimwe, tugitangura Mana uyu mwaka hazabonekemwo ab'Imana yashoboye kwishura, ab'Imana yakijije, ab'Imana yagiriye neza. Wewe mu buryo bwinshi bwo gutabara no kugirira neza bawe ufise inzira nyinshi zo gutabara, n'ibihumbi n'ibihumbagiza. Uri Imana, turakwizeye kandi turakwizigiye kuvyemeye kandi yuko bikoze. Tubisabye twizeye, ni muri iri zina rya Yesu, amen.